muri ishengero ya Repentance. Jewe ntabwo narasengera nga muri ishengero, je nari umukatolika. Ariko nari mfise mutoya wanje arambarira ati wewe uze kuza wambaye neza. Jewe ndamuvuga nari nze kuza nambaye neza tuzaba tugiye hehe. Ndaza nyene ndamukurikira mbona twinjiye ngaha. Je nari mfise ikintu cyamboshe, je ndo umuntu ashona ariko mu gitondo ntavyutse nyo itabi mw'inzoga sinaronka amahoro nta ni mashini na urumogi. Umva ntarunyoye ni mashini sinigera nkanyaga canke nanyoye izijya nzoga zera nta nubwo nabona n'umukiriya yaje. Ariko kuva ninjiye ngaha muri isengero isengesho rya mbere natuye Imana nabwiye Imana Mana ukaburi ngaha kijya kintu sinzosubire kandi kugikoza mu kanwa n'inzoga sinzosubire kubikoza mu kanwa. Imana kuva ninjiye ngaha unabimpemeye ko wabinyoye nza numva umutwe uri kurazungurirwa Imana habwe icyo. Numva ngoberewe kwinjira ngaha muri burakeye naringiye ku kazi ariko ntabwo nabandanije ngenda cancanga. Umukozi w'Imana yarabuze ubutumwa bwiza numva burankoze ko ejo musigira kabiri cyanzinduka ngaha nditegura ndabyuka kare kugira ngo nze kwifatikana n'abandi masengesho mu gatondo gaje ku kazi twiragije Imana. Hamwe nibyo rero ndashika ngaha kuko nta n'amafaranga nararanye amayibumbi 3 n'amajana 2 mu mufuko. Ndavuga ati nkuko ijambo nyema tugende mu ngoro y'Imana imbokoboko. Ndavuga ati anayo kuza gushikanira Imana mu bikorwa hamwe no mu mashikano. Hamwe nibyo rero ndiko ndaza nje gusenga cyasanga baje gusaka ngaho baranzibira ngo nurengana. Hamwe nibyo mfata amahera nari mfise ndavuga ati umuntu yarahagaze ati ndeka basigura amayinite undeke ndengane nje mu bikorwa by'Imana sincerego nje gusenga aranyankira ko ndengana nukuri mu nyuma arahavana aranyemerera arayatora. Nje ngaha rero ndavuga ati none Imana ko nje gusenga atandi mahera mfise nshikana kandi Imana itubwa ntituze mu ngo y'Imana imbokoboko. Nukuri jewe nasanze nambaye ipantaro ntaheruka kwambara numva ibintu biri mu mufuko nibaza n'ibikatasi narashizeyo nkoze mu mufuko hageze gushikana Imana cyasanga ndafise amahera ntarinzi kandi higeje nari nabuze nayo mwifana ariko ngeze ngasanga mfise amahera mu mufuko ntabizi. Nukuri numva umunezero cyane numva nshima Imana ti Imana yo muri Repentance ngaha nukuri nje nararengeye ndabura nuko ngira ndaronga amahera ashikana kandi ntarinzi ko mfise amafaranga nari nabuze nayo mwifana hirya ejo mgoye kumufise amahera mu ipantaro nabizi nuko ntayanje niyo nukuri numva no shima Imana. Jena ari umuntu nahora ndoto ndi ruguru nanigwa ndi kwishure ibintu nkenivyo. Ryari rero niho nabibwira umukozi w'Imana arasengera. Ni kuvuga amaze kusengera kuwa Mungu hariho dutambara umukozi w'Imana ya sininze kubivuga ko byinshi byo murabizi. Naciye ntwara ko gatambara ndagashira aho ndyama. Ndavuga ati Mana icambere mpereye ko kwa kagatambara mpamagaye ubushobozi bwawe. Hari imatera yanje banguriye hanze imyaka 3 iraheze itaraboneka. Ti ndakeneye yuko akagatambara nzogakurayo iyo matera yaje. Inca ndongera ndavuga ati hari indoto zamazingirira nabi ndota indoto z'abanyakuzimu. Ndagusavye akagatambara nyene kazihagarike nizeye ku bushobozi bw'Imana yo mwijuru sinzosubira kuzirota. Ni kuvuga guhera uwo munsi wo kwa Mungu ndagashizeyo sinigera asubira kubirota. Hubwo iri joro ryakeye naciye ndota indirimbo numvise mu baririmbyi baririmbye ngaho ivuga ngo byari byaravutse sindabize abaririmbyi bo ngaho bayizi sindabize byaciye bihagarara imatera nayo nyene naciye numva umugabo ambwiye imyaka 3 yari iheze atanategura no kuza nyimba yumviriye kuza hacari intambamye ariko nagiye numva ambwiye ngo kuwa mbere ariho kuwa mbere hazoza ngo imatera izoza incamvuga ati Mana habwa icubahiro Imana. Amen. Wese afise agwaye agashira agwaye ari umuntu agwajije akamushireko adandaza bikana agashireho urumva ko Imana irikira akora ibitangaza mu izina ryambe. Jewe icyo nje gushimira Imana ni kimwe kintu byiza nabonye ngaha muri Repentance. Umunsi wo gushika ngaha nari umuntu uremerewe cyane naho bitarashika ngo tuoke nko bikwiye. Imana nishimwe ariko je nari umuntu namana ntekera ku mutwe w'impuzu
mvuye ngaha nta namara indwi zibiri akazi ntakanamara k'indwi zibiri umwanya wose namaye impuzu ku mutwe ariko nkimagwe umunsi ninjira aha haheze iminsi 3 nace ndonka akazi akazi menshi ku mwami wa Yesu Kristo ukimana yakoze twatumbise waronka akazi none waronse akazi mu bubangutse bushingira ko intahe jewe ninjiye ngaha kwa kabiri wiyendwi heze kandi naje ndi umuntu yaboshwe muga kugera ni isaha jewe ndumva ko amaboko ubu yamaze kubohoka ni ku bundi buzima nari ngwaye nabwo nyene narakize Yesu ashimwe bazananye ngaha kuko namubesha rero maze kumuhebesha jewe twazananye ndi muhira turi mu bintu nyene by'ibibazo by'amafaranga dusanzwe dufise mu rugo kabona arifise umuntu agomba kuma amahera y'ikirimba ndinumira mudamu wanje kwa namubwiye ko ntegezwa kumuha amahera mwe nyene nzomwongereza amahera akoresha ndabikabuka amahera ca ndayaronka uyu munsi ndayarose sinamubarira jewe ndaza turazanana mu modoka turaza turashika ngaha arabona ndiko ndaha amahera umuntu nyene ndayabitsa ahantu mudamu arambaza wewe warose amahera ubitsa nanje ndayakeneye kandi ubona ingene bimeze no gaje nta mahera narose ndinumira ndakaze umutima vrema turaza tuva iyo turashika no ngaho hama arambaza burya byukuri wewe ntwarose amahera no gaje nta mahera narose nayo narose naje wabonye nagoma ndayahereza umuntu yayampaye ngo ndayamurungike hama rero jewe ikintu nagoma gushimira Imana cyane cyane amba hari hose ari ngaha ndamusaba imbabazi kuko sinzahano yicaye ngaha nyene kereke pan nuko yarayakeneye ndanamubaza tushitsajya ndagusavye umbwire amahera ufise nka nk'ibumba amajana 650 amahera woshobora gutangira Imana nk'ikigira 10 arambarira ndanamubaza ati mbega wewe nta kuntu yatanga kabiri basi arambwa Imana ntitanga igira kabiri yafise uzoyaronka niyo uzoyatanga uyarose mugabo mu mutima ndayafise amahera ari muri kofe y'imodoka ndanuma kumubarira rero ubu nyene mukanya ikintu kinkozeko jewe navuye mu rugo naborotse imodoka ibiyo byose nabidugije mbona protocol ajarantora hajya we wasize imodoka itaborotse ibiyo byose biruguruye none ko umugore yaje inyuma yanje bimeze gute kugira ibiyo byuguruke by'imodoka ndiyumvira cyane bati abasuma ndazi nyene bagerageza kwiba mu modoka isi y'amahera bayatwara umugore numubwiye ko amahera nayahembwe ndayajana hehe ivyo bintu bimaze kunkora ko gutyo nababaye cyane mu mutima ndumva yuko kugira ndamusaba imbabazi ivyo bintu no bimubwira bukebuke no twaturi muhira ahubwo nyamba hari hose ngaha nyene ambabarire kuko namubeshye cyane hama icyo nagomba gushimira Imana nuko amahera yanje iyo modoka nagenda raba sanga ibihumbi 650 byose biri mu modoka nta numwe yakorakoye nico gabisa Imana ihabwa icubahiro Imana guhumugisha cyane ikabisa uwo mudama muzi wewe ngo mufasha gusaba imbabazi umve Imana itabagendeye n'uwo mudama arahiriwe umugabo afise umugabo mwiza cyane ameneka agasaba imbabazi Imana guhumugisha mudamu nawe we Imana bahezagire cyane kandi Imana irabigishirije hano dukomera amashumami Yesu Yesu ashimwe ibintu cyane